Reka nongere mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mu dukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri abakuru ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, n'urupfu rubabaje cyane kandi rutunguranye. Nta muntu watekerezaga ibi bintu. Yitwa Joseph Habineza, akaba yarabaye ministre mu Rwanda, akaba yitabye Imana. Amakuru atugeraho avuga yuko Joseph Habineza abaye ministre wa siporo na ambassadeur w'u Rwanda muri Nigeria yitabye Imana azize uburwayi, nk'uko amakuru agera mu itangazamakuru yakomeje kugenda abyemeza. Habineza w'imyaka 57 yamenyekanye mu myanya itandukanye, aho yabaye ministre w'umuco na siporo kuva muri 2004 kugeza ubwo yeguraga muri 2011. N'umwanya yamazeho hafi imyaka igera kuri 7. Yongeye kugaruka kuri uwo mwanya muri Nyakanga 2014 asimbuye Protais Mitali, hari nyuma y'igihe gito yari amaze ari ambassadeur w'u Rwanda mu gihugu cya Nigeria. Kuri inshuro rero ntabwo yatinzeho kuko yavuyeho muri Gashyantare 2015 asimburwa na Julienne Uwacu. Mu myaka mike ishize Habineza yaje kugirwa umuyobozi w'ikigo cy'ubwishingizi buciriritse cya Radiant Yacu, kibarizwa muri Radiant itanga ubwishingizi butandukanye mu Rwanda. Yitabye Imana nyuma y'igihe atakiri muri izi nshingano. Hari amakuru ko yabanje kujya kwivuriza muri Nigeria, ahava akomereza i Nairobi mu gihugu cya Kenya, ari naho yaguye. Yitabye Imana rero nyuma y'iminsi mike yizihije isabukuru y'imyaka 33 arushinze na Kampororo Kajyambere Justine, bashyingiranwe ku itariki ya 13 Kanama mwaka wa 1988. Babyarana abana bagera kuri 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Yigeze kandi kuvuga ko mu buto bwe atatekerezaga kujya muri politike, ariko ibihe igihugu cyaciyemo ngo byatumye biba ngombwa. Ati kwinjira muri politike buriya navuga ko byangwiririye. Yari mu kiganiro na televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda ubwo abantu rero bajyaga mu mashyaka menshi cyane. We rero yakoraga muri Bralirwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga, agakina volleyball kandi ngo akumva bimuhagije. Mbere gato ya jenoside mwaka wa 1994 muri Gashyantare, Joseph Habineza yaje gutegura umukino wa volleyball wahuje abana b'Inyamirambo, aho yakuriye n'abana bo ku Murindi babaga muri FPR, witabiriwe n'abantu barenga 10,000 mu gihugu cy'u Rwanda. Interahamwe zo zaje kumwijundika zimushinja gukora na FPR, ziza rero kumutera we iwe mu rugo arahunga. Ati icyo gihe nibwo rero navuze ngo ariko rero ibi bintu ntabwo byoroshye, aho kugira ngo umuntu agume ahangaha atazaho ahagaze cyangwa se iki n'iki, atereka njyewe noneho njye gushaka umutekano wanjye muri FPR. Yitabye Imana rero nyuma y'iminsi 3 yanditse ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa avuga ko bakumbuye se Jean, no kuvuga utuma Abahutu. Yitabye Imana ku itariki ya 15 Kanama 2018, nawe agwa i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Yaramaze iminsi kandi atangaza ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa busa n'ubw'umuntu uri mu bibazo bimukomereye cyane, ariko usabwa rero gukoresha imbaraga zose no kwihangana kugira ngo rero abashe kubitsinda. Ubutumwa bwa nyuma rero yabutangaje mu minsi 3 ishize, hari ku itariki ya 17 Kanama 2020. Ni inkuru rero yavuga ko yaciye igikuba, ni inkuru yatunguye abantu, ni inkuru yababaje abantu benshi cyane. Abanyarwanda birumvikana ni umwe rero kandi nkuko twabigarutseho mu bakoze inshingano zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse wari ufite igikundiro, akundwaga n'abantu batari bake bitewe n'imivugire ye, imikorere ye, byaje gutuma rero akundwa n'abatari bake. Gusa yagiye nanone avugwaho indi myitwarire, rimwe na rimwe bavugaga ko ushobora kuba atari imyitwarire myiza, ariko ibyo byose ntabwo byamubuzaga igikundiro, ntabwo byamubuzaga ko akomeza kuvugwa neza muri Rwanda. Ngo rero ni inkuru ibabaje cyane. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, hanyuma kandi twizera neza ko Uwiteka Imana amahoro iza kumwakira, hanyuma kandi ikomeze n'abasigaye umuryango we, Abanyarwanda muri rusange, cyane ko n'umwe mu bantu bakoreye igihugu cy'u Rwanda, ngo twagiye tubigarukaho hejuru mu nshingano zitandukanye agiye ahabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakoresheje inama rukokoma yerekeye ubukungu n'iterambere ry'igihugu. Ni inama yitabiriwe n'abagwizatunga, amabanki, impuguke mu by'ubukungu n'abandi. Perezida Evariste Ndayishimiye ahamagarira izo nzego zose gukorera hamwe kugira ngo ubukungu bw'igihugu burusheho gutera imbere. Atangazwa nuko zahabu n'andi mabuye y'agaciro ahari adatuma igihugu kigira ubukungu burenze ubwo gifite ubu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru abaye inkuru irambuye.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi yifuza ko inama rukokoma y'ubutunzi n'iterambere yakoranye kuri wa gatanu i Bujumbura yerekana intambamye zose zihari n'umuti wotogwa kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bw'isununure. Ico Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko yamaze kubona nk'intambamyi n'ubukene ugusesagura amatungo ya leta n'ibiturire. Kubwiwe inzahabu n'amabuye y'agaciro Uburundi bufise hamwe byocukurwa neza amafaranga bivuyemwo agashirwa mu kigega ca leta vyoterera intambwe ikomeye mw'iterambere. Atangazwa nuko atariko biri. Muga vyose ndamaze kwibona neza bihagaze ku kwanjanjwa bigahagarara ku bunebwe n'ahandi Imana yaduhaye ibikwiye. Ivyo bihugu biteye imbere ni igiki bifise kama Uburundi butagira? Bifise ubutare, bifise isi, bifise abantu b'umutima w'ubwenge bashobora gukora bakiyumvira ico bokora. Mbega tweho muri ivyo tubuziki kenda vy'abarundi ivyo bakora mu mahanga ngene bafasha ibindi bihugu gutera imbere, mugabo mu gihugu cabo bikabananira. Mvuga nti no mutima w'ubwenge wahumirije, dufise umuzirikanyi uhumirije, turi kumwe twese birashoboka. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwasha mu Parsem nawe nyene yitavye iyo nama, we wasanga hakibuze abahinga n'abashakashatsi bomera nk'abahanuzi mu by'ubutunzi bw'igihugu. Ntidushobora gutera bizafashe ibipimo kuvuga tuti twebwe mu Burundi ubingana gute, umwimbu ku munyagihugu ungana gute, dushaka ko bija hehe, abakene ingana gute. Ushobora gutera imbere utavuga ati ngeze aha kandi nifuza gushika. Ntidushobora kuvuga ngo umwimbu wiyongereye, umwimbu wagenze neza. Ivyo bintu ibicitse imvugo ya politiki. Hanyuma ikindi dusaba cyane nuko conseil économique et social n'umugwi uri wanditse ibibwizwa shingiro kugira abantu biyumvire cyane ku by'ubutunzi bafashe gutera ibintu. None bihe iyo ugifite ingwara z'ubutunzi umugwi nk'uyu ugasanga ntaco uri kurafasha kiboneka. Ikigo c'ubushakashatsi gikomeye cyotuma kizana amahinduka. Ibintu byose biri mu bushakashatsi. Izi ngwane dufise haba mu by'ubutunzi n'igwara ry'abantu hari ubushakashatsi kikadufasha kuza turatora inyishu zifatiye ku bwenge n'ubuhinga. Iyi nama rukokoma mu by'ubutunzi yitabwiye n'abagwizatunga batandukanye, abatwara amabanki nk'ibanki nkuru y'igihugu n'izindi, abigisha muri za kaminuza, abahinga mu by'ubutunzi n'abandi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arakarira abategetsi batorohereza abagwizatunga mu guteza imbere ubutunzi. Nico gituma twatunganije amakoperative kugira ngo abari mu guhingura nabo baze baronke ivyo bahingura. Abo bose bari ku kivi muguno munsi bambaza ngo isoko iri hehe. Mwebwe bagwizatunga mwaje ngaha, aba barimyi bamaze kuja ku kivi ni mubaha isoko aronke bashorera kugira muhingure. Muhejeje guhingura namwe mube murarondera isoko iyo mushorera. Ntidukeneye umugwizatunga usanga ariko ari dodomba yidodomba ko atarose ivyo akeneye kugira ngo ashobore gukora ico yiyemeje, kubera ubushikiranganje bw'ubudandaji ataco buriko burakora. Uno munsi saho kwicara abenshi mu bagwizatunga bose bidodomba bavuga bati ubwo bushikiranganje bw'ubudandaji bwopfuma buvaho. Ndabeshi kubera muraburindira mukabubura. Nagira ndabemerere rero ngaho imbere yanyu ko nibwaba bwaranebwe ngiye kubusunika, vyase tubashire ku ruhande. Dusanze ari ubunebwe tuzoheza tumenge tubasunika. Ngira Imana umushikiranganje w'ubudandaji turi kumwe aho yavyumvise uko arakuze. Iyi nama nkuru y'ubutunzi ni ya mbere ibaye ku butegetsi bushasha bwagiyeho ku mwaka uheze w'ibihumbi 2020 bwemeza ko bwashize imbere umugambi wo kugwiza umwimbu n'ubutunzi. Pierre Claver nkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika. Urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina, Nsabimana Kariste n'abandi bagera kuri 19 rwagombaga gusomwa kuri wa gatanu tariki 20 ukwezi kwa munani rwimuriwe kuri 20 ukwezi gutaha kwa 9. Umucamanza yasobanuye ko dosiye irimo abantu benshi bakaba batarasoza inyandiko y'urubanza. Mugenzi wacu Asimutaka wiri i Kigali mu Rwanda abaye inkuru. Iki cyemezo cyatangajwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Inteko iburanisha buri rubanza yari Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, abaregwa bari muri gereza ya Mageragere i Kigali, naho abunganizi babo bari mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga. Umucamanza yasomye umwanzuro ko batabashije kurangiza kwandika urubanza